Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye. Iki ni kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro bijanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro tugaruka ku bishasha biri mu nteguro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ritunganya intwaro mu gihugu. Turababwira kandi ivyo abarundi biteze kunguka ku masezerano ajanye no gukuraho ibisabwa byose mu kugenderanira hagati y'abene gihugu b'u Burundi n'abazambiya bakoresha impapuro z'inzira z'icubahiro nk'uko bigaragara mu nteguro y'ibwirizwa byemejwe n'inama nshingamateka. Nkaba nsubiye kubaha ikaze mwese. Integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nomero 1/9 ryo kwa 13 Munyonyo 2020 ritunganya intwaro mu gihugu yarateguwe yongerera shikirizwa inama nshingamateka nk'uko vyama bigenda. Kuwa mbere igenekezo rya 2020 uwo mwaka inama nshingamateka yaciye ikorana mu nama ya bose irongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Daniel Geraze Ndabirabe. Leta yari yarungitse intumwa Martin Teretse umushiranganji mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Mu bikuru yashikirije abubahwa abashinga amateka integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ritunganya intwaro mu gihugu ije gushimangira yandinganizo nshasha Uburundi bwinjiyemwo mu gutunganya gushasha intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakaritiye cane hisunzwe imigambi ibiri ihambaye y'iterambere. Mu gushira mu ngiro byahindutse mu ntwaro mu gihugu, Burundi bwisunga imigambi y'iterambere ibiri ariyo imbonakazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 hamwe n'umugambi w'igihugu wasubiwemwo werekeye iterambere ry'u Burundi PND mwaka wa 2023 gushika ku mwaka wa 2027. Inkingi ya mbere berekana neza ishaka ryo gushira mu ngiro ibijanye no gutiza ububasha bumwe bisata vya leta hamwe no kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Ivyo navyo bigaragarira mu guha inzego z'intango mu bijanye n'intwaro ububasha bwa leta no mu kwitunganiriza ubutunzi mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Iyi nteguro kandi isubiwemwo ngo igamije indinganizo y'umugambi w'iterambere PND 2023 gushika mu 2027 mu kurangurira bene gihugu ivyo bakeneye biciye mu gusubiramwo ivy'intwaro na cane mu gutiza ububasha bumwe ibisata biri mu ntara zose abene gihugu bakenera cane. Ivyo bigashimangirwa n'ingingo y'143 n'iy'amajana 269 zibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Aha mbere akamenyesha n'ico bishasha birimwo bishimikiyeko. Ku bijanye na bishasha, iyi nteguro y'ibwirizwa ije kuroranisha neza n'inzego za leta zihari, ikongera igatunganya neza gushasha intara urwego rwa leta watije ububasha bumwe. Iyi nteguro rero izotuma kandi hashobora gushirwa ku gihe ibwirizwa inomero 1/9 ryo kuwa 17 Ntwarante mwaka wa 2005 itandukanya imirimo ya politiki n'imirimo isaba ubuhinga n'ubumenyi, uko iryo bwirizwa ryoba rigihuye n'ibihe. Byongeye ibisata vya leta y'umushikiranganji izoba bijejwe urwego rw'igihugu imirimo kukaburira abakozi kurangurana ubwira ibyo bajejwe, yo kubiha intumbero n'iyo kubisuzuma. Ibisata vya leta byatijwe ububasha bumwe navyo bikazoshira mu ngiro ububasha bifise kuyobora uguhuza ibikorwa no kubihagararira. Mu bibazo bikuru vyabajijwe umushiranganji harimwo abava ku ishure ubwo nyene bagaca bashingwa amabanga akomeye batabanje kuraba ko bashoboye koko ivy'intwaro
ugutunganya inyubakwa amazone mashasha tahahora azokoreramwo, ikijanye n'ubugenduzi inspection generale mu gifaransa, kumenya aho ivyo guha ububasha makomine ngo ashobore kwitunganiriza ivyayo bigeze n'ibindi. Ku kibazo c'uburongozi bw'igihugu ku rwego rw'intara nk'uko vyagiye biragarukwa ko n'abashinga amateka, umushiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yaratanze insiguro. Mu bisanzwe ingene twabiteguye uburongozi bw'igihugu mu ntara buserukirwa na buramatari, ivyo bari bamaze imisi babikora bagerageza mugabo bahura n'intambamyi nyinshi ko irizwa ntiryari ryanditse neza kungene bategerezwa kubikora. Izi service de concentré de l'État fate nko mu gisata c'indero baronka ama inspection cyangwa abajejwe personnel cyangwa abajejwe n'ibindi byose. Aba rero bakurana na buramatari, tuzobishira mu itegeko rigenga ukungene cabinet commercial fonctionne na fréquence y'amanama ukungene amanama bayakora kugira batunganye igihugu. Impande yaba rero hariho abakonseye au cabinet kwa gouverneur barongoye na chef de cabinet, nuvuga ko ari nk'abakonseye bamufasha kuraba amaraporo avuye mu maservice technique de concentré, babandi twavuga abadirecteur de profession ko baca mu rapport, ubwo bagaha rapport nawe nyene na hiérarchie yabo direct muri technique. Fate nka BPAye acahana rapport ministre wa agriculture uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, mugabo raporo ya mbere umuntu wa mbere ayisoma ni gouverneur de province kugira ibintu bigende neza. Ikindi kibazo cashikirijwe ni gushaka kumenya uko uburyo buhabwa intara zitanu zigize igihugu butogwa canke bwemezwa. No musi twahejeje gutegura ku rugero rw'iwacu ubushikanganje ibijanye na PCDC harmonize kugira turabe PCDC z'amakomine. Duhejeje twabinuse kushikanganje bwega ca leta kugira baturabire ko bikoze neza. Zo PCDC nshezuzana ama-action afise n'amabije bijanye. Cha duteranya turaba rero ama-action prioritaire ubu 2025-2026 cha turaba ama-action na bije bijanye kugira turonke ya PTBI. Iyo bije turonse ya komine dufate komine Kayanza kugira ije mu ngiro, twifuza ko iyo bije twoca twiteranya n'andi makomine yose ya Butanyerera, mugo tubiteranije byose gaturonka bije y'intara. Nayo kubijanye n'ububasha buramatari w'intara zo bafise, umushiranganji avuga ko abuhabwa n'ingingo ya 55 y'iri bwirizwa kandi ibitomora neza. Kuvana muri iri bwirizwa nyene ni article 35 n'ibitomora neza. Hazovuga ngo je ngura amataye ntwara kandi ibwirizwa ryanditse neza ko tie placer sur l'autorité administrative du gouvernement ko nukuvuga iki aranakwevariwa akaraba ko hari ico muri kuramara bene gihugu atacumaze arashobora no gususpenda abonye yuko haguteza imbere igihugu ntara uri kuronona. Uno munsi nivyo bakora mugabo hariho aho bari bafise delimite. Kubiraba amatagisi yahora tozwa aja mu kigega c'igisagara ca Bujumbura, taxe municipale mu gifaransa, mu gihe mairie ya Bujumbura ataho ivugwa muri iyi ntunganyo nshasha, umushiranganje Martin Teretse agira ati: mairie ya Bujumbura nivyo na hamwe iri mugabo tuzogira mu misiza ibwirizwa nako itegeko yerekana ibisagara twisunze kungene ibisagara biriko birakura. Ibwirizwa rero ya fiscalité communale uko rero munsi n'ingene twapropoje ko ryo hinduka ibi bisagara ntizoja gutoza amafaranga. Soya tuzobaba kungene tubikora kugira ntihagire amakori yinjiranamo. Aya makori rero uvuga taxe municipale azoca tozwa n'amakomine, ama taxe municipale ntazosubira kubaho. Iyi nteguro rero y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ritunganya intwaro mu gihugu yaremejwe 100% inyuma yo kuyicirya nino bongera bahinyanyura bimwe mu biyigize. Baca basaba kandi ko n'amategeko mperekeza yotunganywa neza hisunzwe ibitari bike vyashikirijwe mu nama ya bose.
kwigenekerezo rya 22/0 umwaka wa 2025 naho abubahwa abashinga amateka barakoranye mu nama ya bose kugira ngo bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa rirekurira leta y'u Burundi kwemeza amasezerano ajanye no gukuraho ibisabwa byose mu kugenderanira hagati y'abene igihugu b'u Burundi n'abazambia bakoresha impapuro z'inzira z'icubahiro yaterewe ko igikumu irusaka kwigenekerezo rya 14 ruheshi mu 2024. Mu bikorwa byari bihagarikiwe na nyeniteka Geraze Ndabirabe arongoye urwo rwego, umutumire akaba n'intumwa ya leta yari Albert Shingiro, umushanganje mu vyajejwe harimo imigenderanire n'amakungu, yaje kugira ngo asigurire abashinga amateka kubijanye n'akarusha abarundi bazohungukira. Amasezerano nuko agamije muri rusangi gutsimbataza imigenderanire myiza mu bisata twese dufisemwo cyo no kwita inyungu intérêt ibyo dukora hirya no hino tugiye guhura n'ibihugu tuba tufite icyo dushaka kubaha n'icyo nabo boduha. Icya kabiri, amasezerano agamije gutsimbataza icyo no kwita kwizerana hagati y'ibihugu. Ubwa gatatu, amasezerano agamije korohereza abakozi ba leta bazoza barakenera kuja muri ico gihugu, na cyane cyane guhera nk'ubu muri no mwaka ishirahamwe isoko rusange rya Komesa rirongowe n'u Burundi. Amasezerano rero nko nabivuze araba papuro rw'inzira rw'icubahiro, twarashatse gushiramwo zijya mpapuro z'inzira twita z'akazi passeport de service. Hanyuma biteye kure niho umushikiranganje w'ico gihugu yaciye azatubwira ati twege iyo passport ntibaho, gere utabaho rero ntidushobora kurushiramwo kuko bica bisaba irya principe ya reciprocité. Murazi yuko ico gihugu ca Zambia dushobora gukora ibintu byinshi kubijanye n'ubutunzi, ni igihugu giteye imbere cyane mu bijanye n'uburimyi. Murazi ko rimwe na rimwe aho dukuraho imbuto zijya mbuto z'ibigori n'ibindi turagurira isima, tugurira ibintu bitari bike. Mugabo natwe mwino minsi turiko turagwiza umwimbu, mu minsi za natwe tuzotanga ushorayo ibintu byacu. Mu bibazo byashikirijwe harimwo ko abarundi basanzwe bari muri Zambia bivugwa ko hari abo babahohoterwa, bagashaka kumenya ko byo bari byo n'ingene bakorana na leta ya Zambia igihe bigaragaye. Nongahi wacu polisi igira marafu ikagenda mu makartier ya Bujumbura, tubonye abanyamahanga badafite ivyangombwa bari ngaha nabo barasubizwa ku mipaka. Nibisanzwe niko ibihugu byose byitunganije. Mugabo rero kubera ko abakuru b'ibihugu bacu ko ari babiri basabye ko umugwi uja, twaramaze kuwukora twebwe, twaramaze kurungika delegation umugwi uzokwiga ico kibazo uri kumwe n'umugwi wa Zambia, harimo abantu muri immigration, mushiranganje tujejwe n'abandi kugira abo muri police kugira ngo bashiye kwiga ikibazo ka parka. Basanze abarundi badakwije ivyangombwa, bigenjeje neza, atamakosa bagize ahungabanya kumbure amategeko y'igihugu, abo bashobore gusabirwa impusha zo gukorera muri Zambia. Mugabo rero si bose, hari n'abandi kumbure bizokenerwa yuko babasaba gusubira mu gihugu cyacu, bakazongera gusubira ibiciye amategeko. Abashinga amateka barashatse kandi kumenya ni ryari haba isuzuma ry'umusaruro amasezerano mwenaya abayazaniye abarundi hamwe n'intambwe zica zikurikira isinywa ry'amasezerano nkaya. Nibyo twari dukeneye kuzogenda twumva, mutubwire muti hariho ayandi masezerano atehera abankakarorero, ati turavye amasezerano naya umwimbo wavuyemo, kugira ngo natwe twumve ko abarundi koko bariko barakurikira. Nk'umushikiranganje akayikoresha sondage akavuga ati ngaba n'abantu bato nabo bashoboye guprofita y'ayo masezerano. Ubu novuga yuko nko mu gihugu ca Arabia Saudite conyene turamaze kuronka cyo no kwita inyungu mu by'ubutunzi, nko mu bijanye n'amahera barungika, amahera akava amahanga aya madolari, turamaze kuronka hafi amahera arenga miliyoni 10 z'amadolari mu mwanya muto tarenze umwaka umwe n'igice. Turamaze kuronka amahera ngana n'imiliyaridi 10 z'amarundi, nazo nyene yongera kuri ayo miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Murumva yuko iyo bagiye igihugu kiraronka n'imiryango ikaronka.
ikindi cagiye kigaruka ni uko abakoresha impapuro z'inzira zisanzwe ari nabo benshi usanga baja kurondera akazi, abandi bagakora urudandazwa bazana hano mu gihugu basabiwe ko bokugwako ibisabwa mu kwinjira muri Zambia. Umushikiranganji yishura avuga ati Zambia batubwiye bati mu ntango dutangure kuraba bafise impapuro z'icubahiro, mugabo n'abandi turashaka kuzoganira buke kumbure bakazoshikirwa. Si Zambia gusa n'ibindi bihugu barabikora, ari ibihugu bimwe tumaze kugirana amasezerano benayo tugashiramwo impapuro z'inzira zisanzwe, aho novuga n'igihugu ca Chad, Maldives, Singapore, za Benin n'izindi mukamuzi kandi no muri akarere yuko abarundi bashaka kugenda mu bihugu byo muri akarere ka Afrika y'ubuseruko atagisabwe. Turiko turakora kandi yuko muri mu isoko rusange komesa naho nyene vyogenda gutyo. Mu gihe hari amahinduka avugwa ko agiye kuba mu makungu nka Amerika na za Canada, nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe ahamagarira abaserukira Burundi mu mpande zine z'isi gukurikiranira hafi abarundi bari hanze ngo ntibahure n'ingorane. Dusabe umushikiranganje ubwo ari hano, turumva ko hanze aho hari ibintu byinshi biriko birahinduka, ntihagire ibintu bizodushikira tutiteguye. Muri Amerika bavuze bati turatanya kwirukana abantu, kandi turazi ko n'abarundi bari si bake, arabagiye byisuza amategeko, arabagiye batisuza amategeko anduka si bake. Aho bazobasugumira rero ikibazo niki nuko iyo basugumye bata ku mupaka, nta ndege baguha ngo gushikani wawe, babata ku mupaka aho babataye. Ibyo rero twagira ngo aho abambasaderi bacu bari cyane muri ya bihugu biri hafi ya Amerika babe maso kugira ngo bazogende bakurikira basuzuma bumve ko atabarundi bageze bagiye kuri iyo mipaka bazoza babasukako, noneho seku ishobore gushika hakiri kare canke bavugane n'ibindi bihugu hakiri kare, byoba bishobora kuba bitwakiriye abo barundi bazoba bariko barasugumwa bavuga bati igihugu iki cyatwemeye ko cyo kibagumanye nk'ukwezi, uburundi bwinabwo bwe buritegura ingene bubakira mu bintu bijanye n'akazi ko muri iyo diplome mu bushikanganje wanyu, mube muriga ingene imigenderane murabi ibindi bintu mwongera kugira ngo izo mesures préventives zitangiye gufatwa hakiri kare, ubwo gusuzuma gukurikirana muri ibyo bihugu ingene politike interne iri kwiragenda babikurikirane. Ukabona igihugu cyavuze kiti jewe ndafuma ko mbona byagoye, reka mfume ndabaha indege zibasukani Bujumbura, n'ubundi kubasukani Bujumbura tutiteguye zizoba ari izindi ngorane. Kuvuga rero yuko muri diplomasi ahubwo akazi ni gakogwe cyane. Integuro y'ibwirizwa rirekurira leta y'u Burundi kwemeza amasezerano yaciye yemezwa 100% inyuma yo kuyihanahana ko ivyiyumviro bitari bike no guhinyanyura bimwe mu biri muri iryo. Igenekerezo rya 23/0/2025 hari ku munsi wa kane niho umugwi w'amaho mu vyujejwe harimo ubutunzi washikiriza mu nama ya bose ivyegeranyo bitatu byerekana uko leta yakoresheje amafaranga yari yarategekanijwe mu gice ca mbere, ica gatatu n'ica kane vy'umwaka w'2023 ushira w'2024. Ivyo vyegeranyo byabanje kwihwezwa n'umugwi w'amaho ujejwe ubutunzi, umwihwezo wawo ukaba washikirijwe imbere y'umushiranganje Nestor Ntahontuye yari yatumiwe kugira ngo yishure ku bibazo vyunganirwa ku biri muri ivyo vyegeranyo. Mu ntangamarara umushiranganje ajejwe ubutunzi bw'igihugu yavuze ko ubu hari ihinduka mu gukoresha amafaranga neza ku buryo atanga umusaruro ukwiye ku bushiranganje bumwe n'izindi nzego zitandukanye z'igihugu. Inyuma y'amezi atatu baheza tukazana icegeranyo cerekana uko amahera yagiye arakoreshwa, novuga kuri ministeri yariyo yose ndetse n'izindi nzego zose zitandukanye, kugira tubone duti amahera yagiye arakoreshwa gutya, na cyane tugiye muri bya bindi vyerekana
novuga ubutunzi bw'igihugu mugabo aha tuba turabe ubutunzi leta iba yarashoboye gushikako imwe twita mu gifaransa les comptes publics tugaheza naho nyene tukaraba duti byageze ngaha niba ari nk'ibintu bijanye n'imishahara mbega imishahara twayirishe ku rugero ruhe mbega ibikoresho ibi dukoresha iminsi yose bitwita amabiens et services tukaza ndetse no ku ma investissement tukaraba ama projet leta iba yari yihaye tuvuga ku marinye budgetaire ati mbega amahera twashizemo angana gute kuri trimestre nk'uko rero dusanzwe turi muri iyi reforme ya budget programme turaheza kandi tugatanga uko kuri programme imwe yose yagiye nayo nyene iraronka amahera mu kuya depensa twongera kandi turaba n'ayarategekanijwe n'ukuntu twagiye turakora ibikorwa ndetse turashiramo n'ibindi nk'ibintu bijanye novuga n'uturusho bimwe twita ama exoneration ndetse hari n'amadeni tuza turafata hirya no hino kugira dukore ibikorwa vya leta naho nyene tugaheza tukavuga duti twagiye turayariha gutya na gutya. Nestor Ntawontuye yavuze kandi ko ivyo vyegeranyo bituma babona neza uko bakoze bakamenya ibibazo bagiye bahura navyo ahabonetse umusaruro munini naho wabaye muke bigafasha kumenya impamvu kugira ingingo zifatwe hakiri kare. Twarabonye kuno mwaka yuko les recettes twashoboye kuzironka gushika ku bice 100% n'uduce indwi kuri uno mwaka ndetse turiko naho turagira dépense gushika novuga kimwe twita les engagements tuba twamaze kubona yuko amahera azorihwa gushika ku 66% mugabe ivyo bindi bice biba bisigaye n'amafagitire abasigaye kurihwa abamugabo yaratanzwe abari muri berube ibikorwa byaramaze gukorwa. Nuko rero muri rusangi bimeze kandi turabona yuko intambwe ari nziza turiko turabandanya dutera imbere muri ibi bintu byo gutunganya ubutunzi bwacu. Nubwo ashima ibiri muri ivyo vyegeranyo umukuru w'inama nshingamateka asaba ko mu gutanga uburyo hoshigwa imbere ibikorwa n'imigambi bizana umusaruro uboneka. Iyi raporo irerekana neza ahantu hari ngorane ariko twumve nk'ahantu hanyikira amahera muri leta ugasanga amabuje bariko bashira bafekta amahera ahantu udashobora guharura resultat atayubona kandi na raporo ugasanga na raporo ntitangwe ahantu hari ibikorwa bishobora kuzana umwimbu umusaruro ugasanga bahashira amahera makeyi none igihugu cyotera imbere gute twagiye tubasaba nyakwa mushikiranganje ni mwebwe iyo abashikiranganje bose babarungikiye l'état de besoin y'ibyo bakeneye muri equipe y'abakozi banyu murabe abashikiranganje bazoza bashiramo ibikorwa bitazana umwimbu ibyo bikorwa muzoze muvanaho. Twabonye amahera ya fonctionnement menshi cyane mwa waza kuraba amahera ashobora kubazana umwimbu ibikorwa bizana umwimbu ugasanga ibyo bikorwa nibikeye. Ico turabatumye kugira ngo mu bijyanye n'amabuje muturabire ibikorwa bizana umwimbu kandi natwe hano mu nama nshingamateka dusabe mu maraporo ahoraza yaba amaraporo semestriel yaba n'aya maraporo trimestriel muzoze mutworohereza mujya amaraporo ku bijyanye cyane cyane n'ibikorwa bizana umwimbu mu gihugu. Mu bindi bibazo abashingamateka basavye umushiranganje ni ico kuraba neza ibiciro vy'imiti amafaranga leta iriha ku mazu ipanze nayayo yacitse umusaka ugasanga leta ihakura uruhombo runini ibyo kugura
ibintu hakoreshejwe uburyo bwo kurungika amafaranga hagati y'amabanki, ivyo bita transfer mu gifaransa, n'abadatanga amafagitire, kuko bituma ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR kidashobora kubona neza ibiharuro mfatirwako mu gutoza amakori ku vyacurujwe, ivyo bise evasion fiscale n'ibindi. Kuri ivyo byose Nestor Ntawuntuye yarahumurije abaserukira bene gihugu, ashima akagohe n'ivyiyumviro baterereye, yizeza ko leta igiye kubikorera ko habe ikurikiranwa ryuzuye ku bihungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ni igikorwa OBR idashoboye yonyene, bisaba ko abarundi twese, yaba cyane cyane abaguzi, twebwe umuguzi ubu mbere twaranabigarukanye, twavuze duti ufashe facture ugasanga aguhaye ku mahera make, canka avuga ati sindaguha facture, cutubwira mu kigo OBR baze banyaragase bihute, twebwe tuzokwemera tuguhe ibice 10% byayo mahera tuzoba tumuciye. Ntimutinye gushira mu ngiro ibyoshobora gutuma igihugu cyogorora. Icyo nk'abashinga amateka turagira, ntimutinye, ntagire uwo mugera umutwe. Abashinga amateka niyo tuberana ku byo twiyemeje, umukuru w'igihugu yadusiguriye, turamwemerera nawe arabyemeza ati mu 2040 tube turi igihugu kigaba kikigaburira. Aha niho dusozereye ikiganiro twabateguriye kuri uno munsi. Nshimire bimwe by'imva mutima mwebwe mwese mwagikurikiranye, ndashimiye kandi bagenzanje umwe wese kuco yaterereye mu ntunganyo y'iki kiganiro. Naho mu kiganiro kizokurikira, gire itekana iwanyu.